ntange intumbero zishika zitanu gusa ko twavuga byinshi mwava mu vyibagira. Tuvuga intumbero zitanu. Ubwa mbere ducungere ntihagire uwudutesha ya ngumba yo mu 2040 2060. Ducungere ntihagire uwudutesha kuko uko utangura gukora niko abanyeshari nabo batangura kuza baragutobera. None rero icambere ducungere ntihagire udutesha iryo hangiro twihaye, ntihagire usubira kuduhungabaniriza umutekano. Mbonera kure mwese aho muri bakenyerarugamba bagumya banga, kuva uno munsi umwe wese acungere ntihagire usubira kutwononera muri urwo rugendo turimwo, kuko turazi ko abanyeshari ari benshi. Ndanezerewe cyane ko nabonye yuko ubu uyange no gukura ibirenge hasi yatanguye. Ndanezerewe cyane kuko ubu ndabona yuko nuwo dukoma yokomereka, nimwiha amashimeshi cyane. Ubu wo dukoma yokomereka nabibonye. Nabonye ko dufise abakenyerarugamba koko barukenyereye kandi zagumye. Nabonye ko imbonera kuruzamenye gukura ikirenge hasi. Mbe muravyibuka umwasi ngene aho ravuga ngo turiko tubigisha gisoda, ahubwo tugira tukibigishe rero. Mbonera kure ntimwari bwigaho, mwari ko mwiga gutambuka. Kugira ngo dutsinde urugamba rugwanya ubukene dutegereza twese kuba tugenda kuri pa imwe. Umuye discipline abonekera kungena duzi ikirenge. Ubu nabonye rero ko discipline yaje. Ubu rero tuve hasi dukore tuzi yuko abasi bariho bazogira ishari ryo kubona turiko turatera imbere. Kubera ivyo rero twitwaze rya jambo ry'Imana dukore tugavye. Umuhanuzi Nehemiya igihe ariko arubaka, Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye. Umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere. Natwe rero ducungere dukora ducunga. Nagira ndababwire yuko abantu bagize urunani nta numwe abanesha. None ndanezerewe cyane. Ubugira kabiri twima amatwi uri nyuma aguma ashaka kwigira umuhanuzi wacu mu bijanye n'iterambere. Nitwibagire ivyo twakorewe kuva mu 2015. Muribuka ku isi yose yari yatubarayeko. Muribuka igare twafatiwe ibihano. Nimuhave mwiyumvira rero ngo wagufatiye ibihano ngo ejo ngo niwazoza kukubaka. Abo bigira abahanuzi natwe turabahanuzi. Urugo rw'ubundi ntigubaka urundi, ingeso y'urugo ntibaka urundi. Dutegereza kubaka uburundi bwacu dufatiye ku karanga kacu. Tumenye ikibiri carico, ikibiri ni koperative. Tumenye ubwenge Imana yaduhaye kuko abarundi n'incabwenge duhingura ivyo Imana yatugiriye. Abo rero biyita abahanuzi baraza dukorane, mugabo nibave bigira ngo nibo bakomanda bacu. Tukishika tubaha amatwi bazodusamaza dusange batugejeje kure ryaterambere twashaka mu 2040 bari duteshe kugwenge. Ubwa gatatu tugarukira indero mu miryango. Indero y'umwana iva hasi. Naho nyene nandejerejwe no kubona ko ibiswi vy'inkona navyo nyene vyafashe discipline. Bibondo vyacu mbonera kure biswi vy'inkona. Turakeneye yuko mukura muri abantu b'ubuntu. Dukeneye ko mukura muri abana b'ubuntu. Abigeme ijambo ryitwa insimbarubebe, kaguru karabeba, ishirasoni, ayo majambo tuyakureho mu Burundi bwacu. Ntituze tusubire kumva ishirasoni ngo kaguru karabeba ngo insimbarubebe. Iryo jambo mu bigeme bacu rifutwe. Bakenyerarugamba murabizi kuva kera narindi umuhungu yakurikira umwuga wa se, umukobwa agakurikira nyina. Zijya ngo zugwaruka uno munsi zimara ukwezi zikaba zisambutse. Muraraba neza yuko uwo mukobwa atakurikiye ingeso ya nyina. Va hasi bakenyerarugamba, murere abana.
umwana ntiyobona nyina ariko atamanikirwa mu rugo yirirwa aragwana n'umugabo wiwe hanyuma ngo uvuge ngo uwo mwana azoja kubaka urugo. Indero y'umwana ihera mu muryango. Mu gifaransa bavuga ngo science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme. Umuzirikanyi nyawo la conscience ni indero dukura muhira kwishure naho tuhakura la science. None rero umwana naje kwishure atwaye indero runtu afise umuzirikanyi wo gukunda igihugu, umuzirikanyi wo kugumya karanga imico n'akaranga vy'u Burundi. Bijya abanyamahanga baza kwigisha mu mashuri ntituvyemere. Abana bacu nibakurire mu mico n'akaranga vy'u Burundi. Indero mu muryango rero abana mubigishe gukora bakiri bato. Mbere iyo mba ari jewe nari giswi c'inkona uno munsi nta muvyeyi yari kundara natampaye agakwavu nanje ntunga. Mukadazi yuko nta giswi c'inkona kitagira agakwavu, sivyo? Ibiswi vy'inkona bitagira inkwavu ni bangahe? Shira intoki hejuru ndaye ibiswi vy'inkona batagira inkwavu. Mwabonye? Ni mparugwa. Ndabahaye bavyeyi. Munyamabanga mukuru umugambwe Cndd-Fdd. Ubifashemwo. Twihaye ukwezi nta giswi c'inkona kitazagifise agakwavu. Abavyeyi tubajeko. Tubajeko. Muramwe bahora baterera bagumya banga baterera. Dufume dukuramwo nk'imiliyoni 50 tugura inkwavu duhe ibiswi vy'inkona kugira bikure bizi gukora. Ibiswi vy'inkona bikurire mu nzira nziza. Kuko indero y'umwana iva hasi, umwana kazokura azi gukora azotera imbere. Jewe niga muri primaire navyuka saa 9 y'ijoro ngiye gukuba ibikamba ngo nsibike iziriko. Kubera iki nanje umuvyeyi waje kwa ruko nyene yavyuka iyo saha agaheza akaja ku kazi avuye kwikorera utwiwe. None namwe bavyeyi ariko noza mbona nk'umudeje ngiye gufasha igiswi c'inkona ciwe ariko yo bagowe. Emwe tuzofasha abavyeyi bamwe nyene berekanye ko batishoboye. Ntibishobora kumvikana yuko twobaho twe dusaba. Ubugira kane, isuku aho tuba ni ikintu gikomeye cyane. Isuku ku mabarabara ni ikintu gikomeye cyane. Ndabasavye rero bakenyera rugamba, nabisavye n'abakenyezi bose b'u Burundi, cyane cyane mwebwe muba mu bisagara, mwiyise abasirimu muca muba mwicukiro. Hirya yejo natembereye mu gisagara ca Bujumbura nza mbona umuntu w'umugabo yicaye kwiyarara yibereye ku telefone ataca bibonamwo. None uwo atandukaniye he na gisa n'umwavu umwe twaratwiga mu ishuri. Kubona abantu bari mwirigara impande y'icukiro ry'iyarara mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura arabizi, namuhamagaye nti jewe genda ninyaruka ngaha mu Nyakabiga ndakwereka ahantu hari icukiro abantu bicaye impande yaryo. Sindagaruka ngo ndabe ko barikuyeho. Ndabasavye bakenyera rugamba, turugira urugamba rwacu. Abo mu bisagara mwese ntidusubire kubona icukiro impande y'ibarabara. Iyo wigize igisyogororo inka zikugangako, bajya bose bihagarika kwibarabara nuko babonye ko ari mu gisyogororo. Ndabasavye bijya ajya amacukiro yose twihe. None twihaye n'iminsi 2 twahejeje. None gukubura bitwara iminsi ngahe? Ikintu citwa icukiro kwibarabara tugikureho, dukubure burya bucupa bwose bwa plastike tubukureho, ajya amasashe aveho, hamwe imodoka iri kwiragenda atankungu gatabisashe bigenda biraguruka. Umwanda ntibisigura ubukene, muga ikinogo mwibarabara kirasigura ubukene kuko wabuza amahera kugura ikaburimbi. Nayo tumaze kuva hasi ayo mahera naberetse aho tuzoyakura, amabarabara yose azoba meza. Iki kintu ca kane mu gifate nkama, isuku aho tuba, isuku ku mabarabara. Kugira ngo ruce utangura gutera amashugwe aho turi hose haba amashugwe. Aho nibaza kwimbonera kure zanyumvise kubijanye n'amashugwe kuko namwe muri amashugwe, ibibondo n'amashugwe. Muze muratera amashugwe hajya mubona hari utuntu tw'udushamba hose muce muratera amashugwe. Ubugira gatanu naho nari nakivuze ndagitsindagire, kurondera umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi bw'umuryango.
umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi, independance financière. Nimwa mutavyumvise kuko muri mwateye imbere, nagira ndababwire mu gifaransa ni independance financière. Ukumva yuko wewe nyene ushobora kwiha muguka zobusaba igihe cyose uzobusaba. Nagira ndabacira umugani mu butware, nta utunga saba. Rondera umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi, hamwe uvuga ubwira umuntu uti shaka unyime naje ndabifise. Hariho akajambo kera bahora bavuga ngo shaka unyime, ngo nikindi nuvuga ibindi byose ari ubifise, habuze ico kindi gusa. None rero umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi ibe ingingo ngenderwako. Ikindi kigira gatandatu, kugwanya ubugaba. Kugwanya ubugaba. Ubugaba buva kuri kwa kutumvira. Nk'ubu ibintu mvugiye ngaha avyishi, hari habo biriko bica mu gutwi biserukira mukunda avuga ngo hajya ariko adebagura ibiki. Haho hariho utari kwariga. Tugwanye ubwo bugaba, kutumvira. Indongozi iravuga ijambo, ejo ukazumva bariko mubaza ico kibazo nyene yatangiye inyishu kubera kutumvira. Hariho ikintu kitugenga kwa mumenga dufise umutima wo kugumuka, umutima w'ubugumutsi, umutima w'ubugambarazi. Tuwugwanye ubugaba, tubugwanye, tumvire uburongozi, hanyuma dukore twese tugire discipline. Umuntu atagira discipline ntashobora gutera imbere. Twese tugire ku ntambwe imwe.